barambwiye commentaire barambwira yuko umujournaliste dufise akeneye ko mubonana jewe naje atabizi kandi wari umushuhi bon jewe namaze je namumenye kwanda atabizi ko ndamuzi kuko je deja gishika barayimubwiye ko nahakora ngira ngo baranamubwiye yuko mfise projet yo kugaruka gusa narufise je commentaire hari umuntu yambwiye yuko akeneye ko tubonana barashima naje kuri surprise njiko nje ambone tumubonane uzumva se ko kwangaje cyasanga nyina arandi ntiyakanguswa nambonye Keke ubwo niyasanze kubona kuri FB yaragupfiriye Keke uramukunda ukuntu rero yakuvuza ngo wambara neza ngo uri boga ebana hari ikintu kiri inyuma ndakirindiriye ahubwo nazanye telefone turagata amafoto yiwari arayafise narabonye narabonye kandi umunsi wa mbere uza kumuraba waramubutse warapfushe ahubwo natubwira yari yagiye Keke wari hehe gisanga si hari gusa Elevre sina nayimubwiye mugabo naratangaye maze gusanga atawuhari kandi nzi ko ari hakorera Jacques bisha bituma ndamyumvira ukundi narimbiriye ko yoba yagenze tumudema nakubaga ati none araheba kaja mu bandi bantu Hello guys, it's Lizo Manizo for Shizo Mzizwa Jiwe Simba Ntare Rugamba Chambara Burundi. Yeah, gira subscribe kuri EcoBus TV, ugire comment, like and share. Yeah, ndabikundira. Hello bakunzi ba Bus TV murakomeye murameze neza je ni bonda ndashima kuri micro ni Karikade ndabitse ko mutamenye ariko tugiye kumenyerana so uyu munsi rero bashije ubusigaye nkora muri Bus TV nasanzeyo abakozi rero bandi urumva turamenyana nkababaza mbega ibintu bimeze gute ntiyashika rero narumvise inkuru ishushe aha rero ni Keke ndibaza musaza w'umunsi unaho Nimba cameraman bo sinzi uko muhora mubona mugani mubone je rero ngishika ngaha barambwiye neza nasanze Ibra ngo yari yarahavuye ubwa mbere Keke akiza ngaha Keke rero aje bashika mubwira amateka y'Ibra mubwira Ibra ni mu cameraman wa bien afotora neza na Keke aramushuhira aravuga ati uwo muntu ndamuhabye je ndamubone Keke ivyo bintu nivyo ugira ko okay je nivyo Ibra narashaka kumubona ukambira ngo akora ifoto neza ukandi n'umubogare we sinzi rero ubona gute baje mbona ari sawa wari umubogare nyene vyavaye nukuri ntacyo bayibaza mutwiba ahubwo gusa simuremure nyene ababogare kesho twari bareba kandi kiravyushe nyene ni kibeje sefe tugarutse kuri Ibra nawe narumvise inkuru yawe kandi nawe ukibona Keke waravuye ngaha ngo warabona Keke kuri kamera ukavuga uyu mwana yararenze iga baby ndashaka kuyibona vraiment oya je ndabizi niyo mpamvu naje kubikubaza kubera n'abantu bose babimenye timbega ibintu bimeze gute duha amakuru rero en fait ikintu kimwe nasanze cyagiye kuba en fait ukuntu nari nshaka kumubona igihe nari ndamuzi cyari gitoya mugabo umuntu avanye n'ukuntu nagenda arakora ukuntu donc aba ariko ramenyekana mu gihe gito biratumugira donc basi uwumva umenga mwubonana kugira umumenye azobandanya akora byiza umuzi je nabaza ko sinzi ko ngira ngo nivyo sinzi ko nevuga kandi umunsi wa mbere uza kumuraba waramubutse warapfushe ahubwo natubwira yari yagiye Keke wari hehe gisanga si hari gusa Elevre sina nayimubwiye mugabo naratangaye maze gusanga atawuhari kandi nzi ko ari hakorera Jacques bisha bituma ndamyumvira ukundi narimbiriye ko yoba yagenze tumudema nakubaga ati none araheba kaja mu bandi bantu Keke wari wagiye hehe ndakubura sinzi mubazi atubwire wari hehe Keke iyo nari sinashobora kuhibuka je mfite amaprograme menshi igihe mugabo sinikana ubwiraga Ibra ngo gusa hari umuntu nagiye ntibanjistifye ku kazi aho n'abana je narabajije gusa bambwira ko atari hari kandi nabigize surprise kuza gukora ngangira nane ntiyarabizi sinzi oya ntaco uho mwarabonanye umaze kuza umunsi wa mbere ugaruka gukora ngaho ugasanga Keke ni wakora kujya kuntu nyene wari umushuye ukavuga bana umwana ndashaka kumubona akora neza
biryoshye ibintu nk'ibyo wasanze ariko akunda nyene. Bon en fait sinovuga ngo hariho ngo ibyo nasanze birenze gose ibyo nije ndabizi gusa ikintu kimwe nabonye bon siniko mvuga ibindi oya ntanzigirimo gusa kimwe vraiment ko namubona ku ma video sinzi ko bamumonta nabi gusa naho numenga ararenze muga ngiye kumona nasanze arenze gose sanga menga bon ja si nasanze arenze vraiment nabona umenga ahubwo baramwonona sinzi ko yo bivuga ku ma video tumaze numva umukameraman yari ahari ico gihe uramugaye umenga bon suko gusa ari kumwe n'umuntu umenga donc aragukanze ugiye kubibona ugasanga nibyo vraiment sinubeshe ko namusanze nasanze arenze gusumba rero sinzi rero yuko ari je mbona nabi mugabo nibaze yuko novuga byinshi inyuma ya kamera ariko arakora ikiganiro urabona ati uyu mwana vraiment nta kibazo ndi sawa boje kubera tumaze gukorana igihe gito narigera ntahasi ja bishise gusa nk'ubu ja hakaba nkandi mugabo jewe bon ko namusanze n'umuntu umenga aratahura arumva akunda n'ivyo akora donc umenga arafise vision sinzi Keke wari bizi yuko Ibra komera nk'uko birangiye cyane ntavyo warambwira ariko ngira yararindiriye kubivugira ngo yarashaka kubibwira abantu benshi comment zizobe twinshi ndaryohewe unera usanga ndayivugira gusa nyene kuri kamera kugira aze kurarana ibirato uyu munsi en fait gusa kimwe abakobwa arafise defo umuntu akubwiye ikintu ushaka wakibwiye nawe undi muntu umukobwa arashaka kumubwira ko umukunda muri babiri kasanga urenganya ahantu barakubwira ati wowe ukundana naka kimva ne wamusina mubwira twari bangahe rero nkaho yumva umenga yoguruka kubera jewe nabuze ibintu bindimo hari ababona kumenga ntutwika cyane nturi mwiza gusa jewe bon je gusa ndakundana bari pose abantu menga ejo ntibashuha baja mu bintu nasanze ari bon vraiment sinagaye tuzokorana neza sinzi rero nawe niko yasanze bimeze gute okay sawa tuje kuri para ya Keke Keke nawe warushuheye Ibra umwumvise avuga ati uwo photographe vraiment ndamura uwo cameraman gene kuntu bamwemera ngo akora amafoto ngo ibintu byatari ngo mbogari ngo aratetse bamusanze gute nawe Kari niyo takomaze kumubona tumaranye yego tumaranye iminsi mike ariko amafoto tukayakora neza vraiment ndabizi nanje na atavyo kuvuga ko nta kumubanira vraiment nta kumubanira Ibra akora amafoto neza kandi mbeshi ndatsikwamutse natari akora hano yarakora mu bindi niyo takari yagiye kungura ubwenge kurusha Ibra je narashita barambwira ati cyo kumwe n'undi hari undi yarahakora baramundiya gusa barambwira ati Ibra yakora ngaha yarakora amafoto ushobora kwibaza yarakora amafoto meza urumva ngira yararema rero aje amafoto yuko nawe niko akundi yashitse nyereka amafoto menshi yagira akora mu mariage atandukanye mu anniversaire mu madote ndaza abantu bamuha ivyo biraka barabizi yakora ibintu vraiment akora ibintu biri special ndetse nawe arabibona amakobwa nyene cyatana iki tipe nyene kije yagose ndasanga ari ikintu kivyusha nyene none uramurabuko kuboko oya ni sawa vraiment nukuri ngira baguhemba neza bamareza rero urakunda kwambara amakabutura rero na basha banze muri ndende nako umenga byahinda umuntu arafite ibintu abakunda si gusa yamaze ku ya vraiment yashimye yarabishimye yavuze gusa naje ntabe yibaza yuko naje ntashimye nabivuze kandi n'ubundi nzobivuga kandi n'ubundi nzobivuga gusa ntazahinduke byafite ndatuje ngo ugende mu bintu gusa ukunda akazi ukunde n'ibyo ukora kubera sinzi ko umaze kwibona wowe mfate uri mushasha uhura n'abantu benshi ndabizi amakomantere menshi ubwira umutima ugumye kandi ukunda n'ibyo urimo je nibaza ko ari ibyo gusa nyene hagati na hagati yacu je nibaza kumenga hariho ikintu cinyegeje na banze urindire rero basha banze murindire babwirindira mvuge gato murabandi ko numvise ko dumaze guhura umuhungu n'umukobwa umuhungu yarashimye umukobwa arashima bimeze gute barambwiye commentaire barambwira yuko umujournaliste dufise akeneye ko mubonana jewe naje atabizi kandi wari umushuhiye bon jewe namaze je namumenye kwanda atabizi ko ndamuzi kuko je deja gishika barabimubwiye ko nahakora ngira ngo baranamubwiye yuko mfise projet yo kugaruka gusa narufise je commentaire hari umuntu yambwiye yuko akeneye ko tubonana
Wanashima naje kuri surprise nzi ko nje ambone tumonane uzumva soko kwangana casanga nyine arandi ntiyakanguzwa nambonye Keke ubwo ni yasanze kubona nko kuri Fibi yaragupfiriye Keke uramukunda ukuntu rero yakuvuze ngo wambara neza ngo uri boga ebana hari ikintu kiri inyuma ndakirindiriye ahubwo na telefone turagata amafoto yiwari arayafise narabonye narabonye arafise arabeshe narabonye ego ntacyo ndamubaza nyine shaka yaguti je ndibaza basi mukasi ntinyise ja je ndibaza karisa bivuge bivuge ko mukunda oya ibla agenda ndamukunda n'umukolege ndamukunda nk'umuntu dukorana akazi kandi tubikora neza murabizi kandi turakundana muri Basi TV turakundana abantu bose bakora mumaze bazanye undi ko nyine nawe ni umukunda none ngaha muri Basi TV hakorera abantu benshi none yashimye wewe ugenda umukameramani ukagenda nyine ko ntahari bakazana nk'undi oya nanje noce ndagahera dukwiza abantu ushobora kwibaza Ivyari abantu iyo bahuye baba donc n'Imana ibibishaka ego frema nitwosubira kuronka umuntu afise amagare hariho igihe kizoshika kandi tugatandukana hageze mugabo donc tubyevite je niko no bivuga hanyuma abadukurikirana bitege byinshi nibaza ntitubanyoteze bitege byinshi aranyemera arankunda mbe ibyo tuzoyimenya frema abantu bumvise ko twari dushakana kubonana mwari mushuhiraniye yuko biba mwitega ibikorwa rero twagiye umwe wese ndibaza yagiye aritegura ariga kugira ngo azokore byiza nibaza yuko nawe urimwo tuzokorana kandi tugakora byiza tugakora ku mutima umwe tugakundana nibaza ko ari ibyo bashaka kumva nibaza n'ibyo so bashaka ndabashimire cyane mwabyumvise ibintu biri hagati y'aba bantu je ntavyo nizeye vrema abantu mushaka partie ya kabiri muri commentaire ni nouvelle journaliste mbega ego vuga nouvelle kiragoye abantu ntibahura ku busa kuba twarahuye na Ibra nta muntu yifuza kubatakaza dushaka kugumana Ibra vraiment agiye nko nababa urazi Ibra ko ntataramisha urabona ukuntu rukunda kudutwara naje nababa ibisate naje nababara n'ukuntu ndashaka kubasigurira Ibra afite kugenda k'umuntu rega biraba biteguye iyo migambi turasabye uyihebe gusa ndibaza bizogenda neza tuzokorana namwe batagiye bavuga ngo kubasundura batagiye barabatwara baba kubera afite urana vision y'umuntu ntisa n'ubundi gusa bose bakora bose baba bakeneye ikintu kimwe rero umwe ni atumbera hatariyo mugabo baba bariko baja mu rugendo rumwe je nibaze ko bizogenda neza sawa hama basha mwavyumvise ibintu biri hagati y'abantu jewe ntabyo nizeye abantu mushaka partie ya kabiri tumenye hagati ikintu kiri hagati basha barakunda cyane ntibakunda ndasabye mwandike muri commentaire ko mukeneye partie ya kabiri tubimenye byose hama merci beaucoup tubasabe muri kwa rukundo nyene mu vyonde subscribe mugire share na comment kuri Basi TV kuri micro ari Keke murakoze cyane bye